Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yavuze ko yatangiye inzira yo kugarura umutekano muri iki gice cya Congo kandi ko abona ibintu bigenda neza. À un moment donné, il fallait s'arrêter. Mu gihe runaka byabaye ngombwa ko dufata umwanya tukibaza tuti kuki ibikorwa byo guhungabanya umutekano n'urugomo bikomeje kandi hari ibyemezo tuba twafashe. Niyo mpamvu twashyizeho ibihe bidasanzwe dushyiraho abaguverineri b'abasirikare muri izi ntara Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, atari uko abandi bayobozi b'abasivile bari basanzwe baziyobora tutabizeye. Ntaho bihuriye ko ari kugira ngo habeho gukurikirana iki kibazo mu buryo bukaze kugira ngo bitange umusaruro, kandi iki cyemezo cyo kugira ko abasirikare aribo bayobora izi ntara kizatanga umusaruro. Iki cyemezo ndakizeye, nizeye ko kizatanga umusaruro kandi turi kubibona ko ibintu biri kugenda neza. Kuri ingingo yo kugarura umutekano muri iki gice cya Congo cyashegeshwe n'umutekano muke, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye guha Congo umusanzu warwo ushoboka kugira ngo umutekano uhagaruke. Yavuze kandi ko nta mpamvu n'imwe yo kutagera kuri iyi ntego. Yatangiye ashyigikira iki cyemezo cy'ibihe bidasanzwe cyafashwe n'umukuru w'igihugu cya Congo. Ibyo bihe bidasanzwe ubwabyo mu by'ukuri ni ubutumwa bw'uko iki ari ikibazo kigomba gushakirwa umuti. Ntekereza ko yakoze neza ashyira icyo cyemezo mu bikorwa. Kubura k'umutekano n'amahoro ntabwo ari ibintu bizahoraho mu bihugu byacu byombi, ntabwo ari ibintu tugomba kumenyera ngo tubane nabyo nk'ubuzima busanzwe. Hari ikigomba gukorwa mu rwego rwo kubikuraho kandi cyatangiriye ku cyemezo cyafashwe na perezida. Abaturage bacu bo ku mpande zombi, u Rwanda na Congo, barakorana neza mu guhangana n'ingorane n'abanzi bacu duhuriyeho kugira ngo tugere ku iterambere, kandi iterambere ntiryabaho nta mahoro. U Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu warwo wose ushoboka mu guhangana n'icyo kibazo, kandi ibikorwa byo kugikemura nzi ko byanatangiye. Gusa ibi ntibiba ari ibintu tugomba kuvugira ku karubanda imbere y'itangazamakuru. Igihe cyose tuba tutarabikoraho, tutaranoza igenamigambi byabyo, icyo navuga ni uko u Rwanda Perezida Kagame yongeyeho ko kugira ngo imikoranire y'ibihugu byombi igende neza binasaba kwizerana. Iyo hariho politiki nziza, politiki yo kwitanaho, kwizerana, ibintu bigenda neza. Iyo hariho gushishanya nibyo bikurura kudakorana. Ni ngombwa ko habaho kwizerana ku mpande zombi kuko aribwo mukorana nk'umuntu umwe. Haba hari ibitagenda neza tugahura tukabikemura, tukaba twavuga tuti ibi nta n'umwe byungura, ntacyo bimariye, nawe ntacyo bikumariye, niyo mpamvu yabyo, ninde wabiteye, hanyuma tukabikemura, kandi ndumva muri ubwo buryo bizahora bishoboka. Perezida Tshisekedi nawe ashyigikiye iyi ngingo y'ubufatanye bw'ibihugu byombi, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano. Le président l'a soulevé ici. Perezida amaze kubivuga, dufite intego zimwe arizo kugarura amahoro, tunafite ingorane zimwe kuri ayo mahoro. Birakwiye rero ko duhuza imbaraga zacu kugira ngo turandure izo ngorane, cyane cyane kugira ngo turinde abaturage bacu. Kuri jye icyo nicyo kimpangayikishije, guhagarika ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage n'ibyo byaha bikomeje. Perezida Tshisekedi yanavuze ko Congo ihagaze neza mu byerekeranye no kwinjira mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, East African Community, kw'iki gihugu. Ibyo mwari muvuze ku myiteguro yo kwinjira mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, turacyari mu ntangiriro. Tugiye kwinjira mu myiteguro ya tekiniki yo kutwinjiza muri uyu muryango. Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bamaze kwemerera ko kwinjira muri uyu muryango. Igisigaye no guhuza politiki z'ubucamanza, politiki z'ubukungu n'izindi politiki zose za ngombwa. Aba bakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Congo banatangaje ko ibihugu bigiye gukorana kurushaho mu rwego rwo kunoza ubucuruzi bwambukiranya umupaka, aho bavuze ko hagomba kujyaho ingamba zituma ubucuruzi bukorwa nta nkomyi. Kuri uyu wa gatanu, Perezida Kagame yakiye mugenzi we Tshisekedi i Rubavu mu mujyi wa Gisenyi. Kuri uyu wa gatandatu, Perezida Kagame nawe asura mugenzi we Tshisekedi mu mujyi wa Goma. Banasuye ibikorwa binyuranye byangijwe ku mpande zombi n'iruka rya Nyiragongo ryabaye mu mpera z'ukwezi gushize. Perezida Kagame yasoje kuri uyu wa gatandatu uruzinduko rwe yari yagiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi haravugwa ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku bwinshi. Abibasiwe cyane n'icyo kibazo ni urubyiruko. Abigeze gukoresha ibyo biyobyabwenge barasaba urubyiruko kubihagarika. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda. Ibiyobyabwenge vya cannabis na booster nivyo bikoreshwa ku bwinshi mu Burundi nk'uko bishikizwa na Eric Nsengiyumva, umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe ry'abahoze bakoresha ibiyayuramutwe. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika aramenyesha uko kunywa ivyo biyovyabwenge vyifashe mu Burundi. Ikiyayuramutwe ca mbere bakoresha mu Burundi gikomeye, ikiyayuramutwe citwa cannabis. Ico ikiyayuramutwe gikoreshwa nk'ivyatsi. Ikiyayuramutwe rero kira mu ntara zose mu mico yose y'igihugu. Hama ibindi biyayuramutwe bakoresha n'ikiyayuramutwe citwa heroine, abenshi bazi nka booster. Ico kiyayuramutwe nico gisibije gose mu gihugu bw'isi. Ni ikiyayuramutwe kitaramara imyaka myinshi gose mu Burundi, ariko ubu unye umurindi kiriko kiho kiramara inganda kuko abana benshi mu mice y'igihugu ntaco bacimarira, ntaco bakivamwo kweco kiyayuramutwe. Hama ibindi biyayuramutwe ni ibiyayuramutwe vya kokayine. Ivyo rero biyayuramutwe bikoresha abantu bafise uburyo bukomakomeye, bafise amahera menshi kuko gisanzwe kizimvye. Hama hariho n'ibindi biyayuramutwe bita amfetamin, hakaba n'ibindi bita amakrake. Uyo musore ari mu banyoye ibiyovyabwenge amenyesha ko bihindura umuntu gushika ataca ashobora kwimarira. Muri ico gihe ubuzima nari mbayemo bwari ubuzima bumwe buteye agahinda, buteye n'ikigongwe. Ego kuko sinashobora kuronka ahantu mvuga ngo ndashobora kuba ndi stable nyene, kuko umwanya wose naba oblige yo kurondera aho nkura amafaranga yo kugira nshobore kuronka ico kiyayuramutwe nyene. Bisa nuko kiba ari ikintu kiba carakuboshe, ugaca unasanga mbere n'utwo warutunze twose uriko uratwikura ko utudandaza kugira ushobore gushikira kuri ico kintu uba wifuza. Abanywa ibiyovyabwenge si abahungu gusa. Uno mwigeme aremeza ko yabinyoye kandi bigatuma atandukana n'umuryango wiwe. Ubuzima bwanje nk'ibifata bwari bumerewe nabi, bwari bwifashe nabi cyane kuko vyatumye mva muhira ataco tubuze kubera kwiba muhira, mpitamwo kuja mw'ibarabara kugira ndonke ibiyayuramutwe. Nagira ubwescro bwinshi cyane, narasega, umva nari mbayeho nabi cyane kabisa. Iyo umuntu ahevye kunywa ivyo biyovyabwenge arahinduka agasubira kuba umuntu nk'abandi, bishikirizwa n'abo babinyoye. Ubu nyene narashoboye kuba umuntu wundi, nkasubira muri societe nyene nkabona bakambona nk'abandi bantu nyene bazima. Ubu nyene ndakora ibintu bishimwa. Ubu merewe neza, mfise amagara meza, ubu ndanezerwa cyane, muhira baramfasha, ubu bamfashe neza, ndaronka ico nifuza, ico shaka. En fait ubu ubuzima bumeze neza cyane kuri jewe. Ego, kandi ndashima Imana, kandi si bose babishobora, ariko ubu uye ndashima Imana kabisa ko narabivuyemo. Abanyoye ibiyovyabwenge birashika bakabiheba. Eric Nsengiyumva aratubwira ingene bafasha abakibifata kugira bahinduke. Twe turaguza inyigisho mu mice itandukanye, tugerageza guhura n'abo bantu, twasanga hari ahantu binyegeje kandi abantu batorosha, hama tukabereka ingaruka mbi zijanye no gukoresha ivyo biyayuramutwe, maze tukabahimiriza kubivamwo bagasubira mu miryango. Hama ikindi dukora ni uko tugerageza gushikira abantu bose basanzwe bahura n'abantu benshi kugira ngo bakomeze ikiyago mu miryango, bongere bakomeze ikiyago ahantu hahurira urwaruka rwinshi n'abandi bantu, na cyane cyane aho dushiramo inguvu ni mu miryango no mu mashuri. Aba rero banyoye ibiyayuramutwe basaba Burundi gwaruka kutegera aho biri, kuko iyo umuntu ahonjeje iba ari intango yo kubandanya kubifata, kandi kubiheba warabitanguye bica kure. Nitwa Gakwaya Elia, abantoye naza Butare muri Hoye. Iyo ntari ahantu mvuka, tuvuge nk'iyo nagiye gushakisha imibereho gupagasa, mbona abantu bamfata uko ntari. Urugero nk'abanyabutare rwose bakunze kudufata nk'abantu bagira amanyanga, batagira ukuri, tubona badufata gutyo. Byigeze bikubaho? Ibyigeze bimbaho. Tubwire muri makeya byakugendekeye gute? Njyewe nari ndahantu mu kazi, ariko bitewe n'inshingano nari mfite,
ibyo bambitsaga, ibyo nagombaga gukurikirana, ariko hakazamo akantu bagenzi banjye bakajya bantangaho amakuru mabi ko mvuka i Butare, ugasanga nyine abakoresha banjye batanyizera bakantakariza icyizere. Icyo gihe nkiri mu kazi byamviriyemo rwose no kureka akazi, kuko nagendaga mbona ntakarizwa icyizere bitewe n'uko bamfata nk'umunyabutare, bakumva ko batangirira icyizere ngo nkore inshingano neza nk'uko nzishinzwe. Byatumye rwose njyewe ndeka n'akazi nisubirira mu bindi. Wakoreraga hehe? Twakoraga mu bintu by'ubwubatsi, nakoreraga za Musanze. Abo twakoranaga nibo bagendaga bantangaho amakuru mabi, bituma rero njyewe nkajya ngenda mbona inshingano nahawe nyine batangirira icyizere neza, bakavuga ko ndi umunyamanyanga. Byahise bituma rwose ngenda. Inama wagira bene abo bantu nizihe? Bene abo bantu bafata abantu uko batari bitewe n'uduce bavukamo. Inama nabagira rwose ni ukureka iyo myumvire ipfuye, kumva ko umuntu avuka Icyangugu ngagira amanyanga, cyangwa avuka mu Mutara wenda ngo nabanebwe. Iyo ni imyumvire ipfuye. Abantu ni nk'abandi, umuntu uba ugomba kumugirira icyizere. Ibyo by'uko byahavuka ntacyo biba bimaze.